Mbega urazi ko hari abantu batangura korora ingurube imwe gusa hanyuma uko imyaka igenda iragenda bakisanga bafise umurima wuzuye ingurube nyinshi, ariko ikibazo nuko babishitseko badatangiriye ku ngurube nyinshi. Ubu ndazuhise wibaza uti mbega kugira batangure ubwo bworozi bw'ingurube mbega batangiriye ku ngurube zingana gute, mbega batanguriye ku mafaranga angana gute, mbega ingurube ishobora gufungura iki kugira ngo wisange nyuma y'igihe gito wamaze kugira umurima wuzuye ingurube, mbega ingurube ishobora kuvyara ibibuguru bingana gute, kandi wewe utigeze worora ingurube n'umunsi n'umwe uwo bigenza gute kugira umunsi umwe nawe uzokwisanga ufise umurima wuzuye ingurube. Muri iki kiganiro ngiye kukwereka intambwe imwe ku yindi n'uburyo bworoshe kandi bwumvikana nkuko nobisigurira umuntu atigeze yorora ingurube n'umunsi n'umwe. Ntituza kuvuga ibihuha canke ngo tuvuge imigani, oya turavuga ibintu vy'ukuri kandi vyofasha umuntu ashaka kwinjira mu bworozi bw'ingurube. Kandi ndakwinginze urabe iki kiganiro gushika ku mpera, kuko hari amakosa abantu benshi bakora batakaza amafaranga yabo, kandi tugiye kuyavugaho. Nimba ukunda ibiganiro bigufasha kwiteza imbere no kwinjiza amafaranga biciye mu bworozi n'ubudandaji, ndagusavye ukore sabone kuri Ukuri ku Mafaranga, ukande no kuri koroshe kugira ngo ntuze uracikwa n'ibindi biganiro bikurikira. Hamaje ngiye kugushikiriza kino kiganiro ni Ntirampa Pascal. Reka rero twinjire mu kiganiro dutangura n'ikibazo ca mbere. Mbega ni kubera iki abantu benshi bahitamwo korora ingurube aho korora ayandi matungo? Reka nkwibarize kino kibazo. Nimba ufise amafaranga make hagati yo korora inka, korora impene, korora inkoko canke ingurube, mbega ni kubera iki abantu benshi bahitamwo korora ingurube? Igisubizo nuko ingurube ifise ibintu vyinshi bituma ishobora gutanga umwimbu mwiza kandi ikawutanga mu gihe gitoya. Ubwa mbere nuko ingurube ikura vuba cane. Iyo ingurube igaburiye neza, uyivujije kandi ukayitaho, irakura mu mezi atari menshi cane ugereranije n'andi matungo. Ica kabiri, ingurube iravyara ibibuguru vyinshi. Nico gituma abantu benshi bashobora kwagura ubworozi bwabo batagura izindi ngurube buri gihe. Ica gatatu naco nuko hari isoko ry'inyama z'ingurube. Mu bice vyinshi by'Uburundi n'u Rwanda abantu barazikunda kandi hari n'abazidandaza, bazigura kugira ngo bazibage canke bazigura kugira ngo bazorore. Ariko ndashaka ko menya ikintu kimwe gihambaye. Abantu benshi bibaza yuko kugura ingurube ari byo bihambaye. Oya, ikintu gikuru no kumenya kuyitaho neza. Niwagura ingurube nziza cane utayigaburiye neza canke ngo uyiteho, nuko izoshobora kuguhombana. Nico gituma muri iki kiganiro tugiye kwerekana gusa uko woshobora korora ingurube n'ukuntu woshobora kuyitunga. Tugiye kukwereka uko woyirera kuva ikiri nto, uko woyigaburira, uko woyikingira indwara, nuko woshobora kuyibyaza izindi ngurube gushika ubworozi bwawe bwagutse. Ariko ikibazo gikurikira nico gihambaye kurusha vyose. Iyo umuntu afashe ingingo yo gutangura korora, n'ingurube imeze gute akwiye kugura? Nuko tugiye kubirabira hamwe mu gice gikurikira. Reka nkwibarize. Hari abantu bashobora kubona ingurube igurishwa ku giciro gito bagaca bayigura atako banza kuyiraba neza. Mbega uribaza yuko ibyo ubukoze yuko aba ari ibintu vyiza? Oya, mu bworozi ingurube ugura niyo ishobora kugutunga canke ikaguhombya. Nico gituma ukwiye kuyitaho neza. Ubwa mbere hitamwo ingurube ubona ifise amagara meza. Urabe yuko iyo ngurube ihagaze neza, igenda neza kandi isa n'ingurube ifise inguvu. Ntugure ingurube ubona yuko isa n'iyigwaye idacangamutse, idashaka kurya canke isa n'iyifise intege nke. Ubwa kabiri, nurabe iyo ngurube imyaka yoba imaze, urabe yuko iyo ngurube yuko ishaje nuko itarasaza.
nimba ugitangura akenshi birafasha kugura ingurube ikiri nto ariko imeze neza, kuko uyimenyera kuva igitanguye kugira igisaza. Ubwa gatatu, gura ku mworozi wizewe, ntugura aho ubonye hose ngo ni ukubera biri ku giciro kiri hasi. Hari aborozi bashobora kugufasha bakakubwira n'uburyo woyitaho neza, bakakubwira ukuntu woshobora kuzigaburira. Ariko ndashaka kukubwira ikintu abantu benshi bibagira. Nimba wakunze iki kiganiro kigufasha, ndagusavye urayikinga iyi video kugira ishikire na ku bandi bantu bifuza kwinjira mu bworozi bw'ingurube. Nimba ubikoze nuko ukoze ibintu bimeze neza cane. Mbega umaze kugura ingurube yawe ya mbere, ikindi kintu woca ukora ni iki? Uyigaburira iki kugira ngo ishobore kubaho neza kandi igire n'amagara meza? Reka tubirabire hamwe mu gice gikurikira. Reka ndakwibarize kino kibazo. Mbega urazi yuko ingurube ishobora kurya ikintu ico ari co cose ukaca witega yuko izoguha umwimbu umeze neza? Oya, kimwe mu bintu bituma aborozi benshi bataronka umwimbu mwiza ni ukugaburira ingurube nabi, bakazigaburira ivyo babonye vyose. Ingurube nuko uzosanga ikenera kurya ibiryo bikwiye, igakenera amazi ameze neza kandi amazi ahagije hamwe n'isuku rikwiye. Aborozi benshi nuko uzosanga bakoresha ibifungurwa bitandukanye, bagakoresha vya bifungurwa bivuye ku vyo bari bafise. Ariko ni vyiza yuko ibiryo vy'ingurube biba bifise intungamubiri zihagije kugira ngo ishobore gukura neza. Ikindi kintu gihambaye, ntukibagira amazi. Ingurube inywa amazi menshi, kandi iyo yabuze ikabura y'amazi ameze neza asukuye, nuko ishobora kwandura canke ikagwara izindi ndwara. Kandi ntiwibaze yuko kugaburira ingurube vyinshi arivyo vyonyene bikenewe. Isuku nayo nyene nuko ari ngirakamaro ku ngurube. Ntufate umwanya usukure ikiraro ibamo kandi ugisikure kenshi kabaho, ukureho umwanda kandi uyirinde kuba ahantu huzuye ibintu binuka. Ibyo bifasha kugabanya indwara no gutuma ikura neza. Hari ikosa rikomeye abantu benshi bakora, bagaburira ingurube igihe cyose bumva bashakiye. Ariko ni byiza kugerageza kwigaburira ku masaha buri munsi kugira ngo imenye kandi igire uburyo bwiza bwo gukura. None umaze kumenya uko woyigaburira, ikibazo gikurikira ni iki? Ingurube ishobora ryari kuyibungenga kandi ishobora kumara igihe kingana gute kugira ngo ishobore kuvyara? Reka tubirabire hamwe mu gice gikurikira. Mbega waruzi ko kutamenya igihe co kubangurira ingurube bishobora gutuma utakaza amezi menshi atanyungu uronka? Nico gituma umworozi akwiye kumenya igihe ciza co kuyibangurira. Muri rusangi, ingurube y'ingore ikwiye kubangurirwa imaze gukora kandi ifise n'amagara meza. Si vyiza kuyihutisha itarakura neza, kuko bishobora kugira ingaruka ku mibereho yayo canke ikagira ingaruka mbi ku mbuguru izovyara. Iyo imaze kubangurirwa imara hafi amezi 3, indwi 3 n'imisi 3, ni kuvuga hafi imisi 114, hanyuma ikabona kwibaruka. Nico gituma aborozi benshi bavuga bati amezi 3, indwi 3 n'imisi 3 nibwo buryo bworoshe bwo kwibuka igihe ingurube ishobora kumara kugira ivyare yibungenze. Iyo igihe cyo kuvyara cogereje, ushobora kubona ibimenyetso nk'ibi: nuko itangura gushaka ahantu horoshe ho kuryama, irashobora no guhindura inyifato yayo. Ikindi nuko amabere yayo atangura kuzura yitegurira konsa ibibuguru. Muri ico gihe ni vyiza kuyishira ahantu hasukuye kandi hahantu hatuje kugira ngo ivyare neza. Ikindi abantu benshi bibaza nuko mbega iyo imaze kuvyara ibibuguru bikwiye kwitabwaho gute kugira ngo bikure neza kandi ntibishobore gupfa. Nico tugiye kurabira hamwe mu gice gikurikira. Reka duhere kano gato. Ndabona ikiganiro kiriko kiraba kirekire cane,
kandi nanje sinashaka kubihutisha ngo hagire ikintu na kimwe noshobora gusimbuka mu vyo nabateguriye, kuko hari ibintu bikomeye ntari bwababwire nashaka kubabwira. Nganka karone nuko nashaka kubabwira uko wotangura gutandukanya ingurube nziza n'ingurube atari nziza. Amakosa 5 atuma aborozi benshi bahomba. Uko wogwanya indwara zikunda gufata ingurube, uko woshaka isoko ryo kugurisha ingurube mu gihe utararonka abakiriya. Icanyuma naco n'uburyo nyabwo bwo kwagura ubworozi bwawe kugira ngo uve ku ngurube imwe gushika ku ngurube nyinshi. Ariko ivyo vyose sishaka kubivuga muri iki gice, nico gituma mbonye video igiye kuba ndende nce mvuga ati reka nzotegura igice ca kabiri kizoba kirimwo ibintu vyingira akamaro kurusha iki gice ca mbere. Nimba udashaka gucikwa n'igice ca kabiri, nuko wokora sabone kuri ku mafaranga, ukare no kuri koroshe kugira ngo YouTube ikumenyeshe igihe nshoboye gushira ikiganiro hanze. Kandi ndagusavye nimba ikiganiro wumva coba cagufashije nuko urayikinga iyi video. Iyo urayikinze iyi video nuko bituma ikiganiro gishikirwa n'abandi bantu benshi bifuza ubworozi bw'ingurube. Hamaje nako ndagushikiza kino kiganiro, ni Ntama Pascal, tukaba tuzobonana mu gice ca kabiri. Murakoze cane.